Hello bakunzi ba Eric Burundi TV aho muherereye hose mu gihugu cy'u Burundi. Ndakubwira ati kanda subscribe nimba utari kanda subscribe kugira ngo ukomeze gukurikirana ibiganiro byose bica kuri Eric Burundi TV. Kuno mwanya no kwino saha ndi kumwe n'umwe mu bakomedien rurangiranwa cyane mu gihugu cy'u Burundi. Aho ndavuga Mr. Yared Bwanyange ati yambu baba. Umeze neza? Ego fresh. Nashaka umfashe undamukiriza bari kuturamurika no kandi. Bakunzi ba Eric Burundi TV bakunzi ba Yared Bwanyange, hello, umeze neza? Ndabonye bitabiye. Yeah. Okay, ndashaka kumenya ikintu kimwe kwa Yared Bwanyange. Kujya kubatamuzi neza Yared Bwanyange ni. Amazina yanje nitwa n'abavyeyi nitwa Shimirimana Yared. Isi yanyise Yared Bwanyange. Hanyuma je suis le comédien entrepreneur ni nk'ivyo. Yeah. Ikintu cyatumye Yared Bwanyange aba umukomedien cyabaye. Ico kibaza Imana kwere. Ico kibaza Imana n'icyo no kimenya gute. Wagiye kwibonamo impano y'ubukomedien cyane. Kuva kera. Ugaragaje kuraba usigaye ufise team. Ufise aba umusanze mukorana. Mbe burya ni usanze uri boss CEO wa team cyangwa hariho uwundi muntu asanzwe akuriye team. Ubivuze nk'uwize. Nuko nyene bimeze. Ni usanze ukuriye team. Okay, gushika no masaha turakuzi ko uri umukomedien kandi ukaba mu jasiriamari novuga canke entrepreneur wikorera utwiwe. Yeah. Mbe ubitandukanya gute mu buzi? Uvuze kubitandukanya sinahura neza kwitandukanya gute? Ndavuga ukuntu byose ushobora kubikombina kandi byose bikagenda neza. No kuvuga ko imbere ko ntangura comedy natanguye ba entrepreneur. Kuva kera je nari mu entrepreneur, no kuvuga ko hari ukuntu nabiteguye ku buryo byose ndabikora kandi ntagira igifa. Yego. Okay, tugaruke kuri iki kibazo naco. Mbe burya Yared Bwanyange arambira amaze gushika akifuza gukorana ibikorwa n'abandi ba comedian cyangwa kandi bakinyama b'amareresi. Oya, sanze tubibona ku bandi. Abandi ba star? Oya, ntavyo ndapanga. Biva kuki? Impamvu ntarabipanga ntavyo ndiyumvamwo tu. Ntavyo ndiyumvamwo gusa umunsi nayipanze muzobibona nzobikora, harabona ifuza ko tuzokorana gusa sindabipanga. Okay, hari abanyamyuga benshi novuga abasanzwe bakora byo bakora mu bari mu gisata c'imyidagaduro. Ariko benshi muri bo nta kazi bakora inyuma yuko batubwira yuko babeshejeho n'imbuga zabo. Kubgaho nka Mr. Yared Bwanyange ukaba n'umusanzwe wikorera utwawe. Niye impanuro ushobora kubaha? Impanuro baha abo bantu bakora imyidagaduro atakindi kintu bakora ku ruhande. No bantu bako bokomeza uko nyene ni sawa. Ni sawa kubera umwe wese afite cyo yahisemo. Just no guhanura ngo wowe nimba ukora ibi ngo kora nibindi kubera sinzi amahera winziza. Umva abandi sinzi amahera binziza, sinzi indoto zabo. Rero ufise indoto zo gukora ibindi bintu kurande yo bikora, udafise indoto yo bireka ni sawa. Okay, kubgawe uronse nk'ibako byo guhura na president w'igihugu son excellence. Nice kintu ushobora kumusaba cyambere? Cyo nshaka kumusasha, cyo nshaka kumubwira, cyo nshaka kuganira nawe. Rega si misi yose usabe. Ikintu ushobora kuganira. Ikintu cyambere amwe urinze umusaba mubona na kawugo. Icyo ushobora kuyaga nawe. Kwanza noryoherwa. Hama icya kabiri no mubaza. No mubaza ati mbe ko musanzwe umurongoye ubumwe bwa Afrika. Tukaba tubona izindi kontina ziragize ubumwe, zirakorera hamwe, ziragira ifaranga rimwe. Muri Afrika mwamwiyumvira ico kintu mwamuciyumvira kwiki? Nico nyene no babaza. Nico nyene no mubaza. Nkaca numva icambwira ico baciyumvira ko nimba hariho processes. Amikindi noca namubaza ati mbega amashuri turiko turiga. Murabona yajanye n'igihe. Okay. Hama mejeje cha gatatu noca namusanchore. Okay, tugere kuri iki naco. Mutima ro comedian numwe mu bagenzi bawe kandi hari nabantu benshi
bakwitiranya nawe akavuga ati murasa kubwawe ndibazo bamaze guhura n'ibyo bibazo canke uramaze guhura n'izo ka zuko bakwitiranya na Mutima mbewe muri kumwe na Mutima nice ikintu amaze kukungura ico yanyunguye mu bijanye ni kuvuga ko jewe ukwizera kiwanje nizera yuko umuntu wese yaremwe aho ari hose ndamuzi ntamuzi uwo muntu afitiye akamaro jewe arafitiye akamaro mbe ndamuzi cyane ntamuzi ariko abantu benshi bizera yuko kugira ngo uzovuge ko wamufashije cyangwa uzamuhaye ibindi bintu yoba akeneye ariko jewe siyo myizerere yiwanje kubera ni wapostinga kino kiganiro abazokira aba bose sindabazi abazokora like bose sindabazi abazogira commentaire bose sindabazi urumva hari abantu bazobikora ntabazi hanyuma kandi hari umuntu adashaka kugufasha ngo guha amahera ariko akakubera akarorero agatuma ubona ati mbega ibyo bintu birashoboka bene wabagufashije ariko ubwo ufasha beshi ntibakunda kuboha agaciro hari abantu badakora ibintu kubera mu gice cabo ata muntu akora ivyo bintu ariko ukazabona mu minsi haravyutse umuntu yakoze ikintu ukazabona abandi baramwiganye naho mutokorana warafite ico yagufashije kubera waramurabiyeko je rero Mutima nta kintu gifu c'amafaranga arafasha canke iki ariko intambwe ageze ko nubufasha ku muntu wese nubufasha no kuri wewe nubufasha no ku muntu azotangura comedy 2030 2040 azotuma abona ati hari umuntu yatanguye comedy arakora hama arashika ku ntambwe ubwo bufasha bwa buhagije okay dufate kuri iki naco tumaze kubona uri kumana ba star batandukanye bo mu gihugu cy'u Burundi eske burya abastare bo mu gihugu cy'u Burundi abasani b'abaririmbi kubera iki batitaho abakomedie baje barabashira mu clip video yabo kugira ngo nabo baharonkera koyoka ivyo sinovuga ko batabashira muri mu clip ntavyonzi gusa jewe nivugiye ko jewe umunsi wa mbere mpura na Mukombozi yarasize muri clip y'indirimbo yiwe no umunsi wa mbere nahuye nawe yantefonye aravuga ati ndashaka gushaka muri clip rero kubera je clip zose zisohoka ntaziraba clip z'indirimbo sinovuga ko batabashiramo kandi birivuga ati ntukagize inyuma mugenza utamubonanye ndashaka ngo ntibabashiramo kumbe barabashiramo hama kandi nimba batabashiramwo bashaka ko batabona akamaro kavyo rero ntoshaka kuza kubwira umuntu atabona akamaro k'ico kintu ngo kora iki kintu niba babona ko bifite akamaro bazobashiramwo niba babona ko katahari safi hari abantu biyumvira ko bakomedie nka bose arabakeha bwenge bivanye n'ibintu bakina bakiba umuntu akina ibintu kwe gashoboka no mu buzima busanzwe ugasanga ntibupanze neza kuri wewe ubabwira iki ikintu cyambere no babwira hajye umukomedie no ntafise ubwenge bwishi kubera ikintu cyambere kiranga ko umuntu afise ubwenge nuko ashobora kwigira ikigugu kandi akomeye iyo niyo technique nibwo bwenge bwa mbere ushobora kwigira ikigugu kandi ubwenge bufise nibwo bwenge bwa mbere ubwo umva ico novuga ico kintu si cyo gusa umuntu akina comedy no muzima busanzwe ari kigugura na comedy zubu zibona zibari zibigugu birashobora gushika niwe mu comedy mu gihugu cy'u Burundi agutwenza cyane kubutabana mu comedian nkwenza cyane mu Burundi uwa mbere nibajye bakinyi baninde bajya kinyi baninde barantweza sana barantweza hama ukurikira induru hama de bondeni barantweza cyane okay tugenda video zo ndaryohe gose nyene natwenze kugira wegeranye team wisunze iki ico nisunze kwiganya team nisunze ababishaka kubera je muri team yiwanje umuntu narondeye numwe umuntu narondeye n'induru wenyene abandi nibo bandondeye hama ndabona ko babishoboye hama turakorana kubera nduru nabona yuko afise impano gusa nkabona umenga ntariko aravyitaho yego cyane mwigana mubwira ati mugabo twagize ukina na kera mugabo we acara biheba kubera atabona iyo bituma umutwe kubera twebwe urabona ukuntu twakoze ukuntu twatangiye gukora nukuvuga twakoze atabufasha nabwiye dufise
turigwana ko twebwe nyene izina turagerageza kuri sana turaryubaka rero Nduru twatanguye gukorana kera acabona ko tazokubaka izina acarabivamwo mbwa jewe ndapambana maze gumenga nafise nka followers 100 kuri Facebook cari gitangaza kuri jewe 100 ntivyakwira vya nk'ibihumbi nka 30 ego 30 cari gitangaza ego kubera ndibaza nta munyaburungu yafise followers 30 kuri Facebook oya navuga nari umwe ndiruca ndamurondera ngo ati ngo dukore birakunda arankundira aranyemerera ama turakora rero ico nisunga kuraba ko umuntu abishoboye kandi ko abikunda umva je nkunda ujya muntu naho mba ntariho akora niyo mentalite nubaka abari mu itimi wanje ndabwira ati mukore dukorane hama ntari mukore Yared shaka ndakubaza mbe burya Chris yaje muri team avuye he mwari mumukuye he Chris ni nde kubatamuzi wowe uradukurikirana uradukurikirana we ijana kwijana nimba dukurikirana kwinjira muri team kwa Chris ndabaza nyine kwagenze Chris yakoze aka video asaba yuko noshaka kumufasha aka video abantu baragakunda abantu benshi mbona banyandikira bantaginga atari umwana yagusabye ubufasha anca ndamurondera anca ndamusha muri team arafise papa na mama ego arabafise aba kwa papa na mama wiwe Chris ntaba kwa papa na mama wiwe oya arapanze kubera hari ibibazo vyabaye ndibazo yarabivuze mama wiwe baravana na se wiwe hama abana bajana na mama wiwe hama mama we acagira ikibazo cyo mu mutwe yagize ikibazo cyo mu mutwe turaterereza ibintu by'uburyo byo kumufasha araja ku bitaro bararonka mitende gusa mu nyuma ngira afatwa ariko turashimira Imana gushika ubu baramutwaye Bujumbura ariko kuvurwa Bujumbura reka tuvaho tugende kwa The Bonden kugira mumenyane vyagenze gute Akwa tubona na The Bonden nabonye video ziwe nabonye video ziwe sinenze ko ari umunyamakamba mu nyuma canda muronde ariko maze kumurondera nasanze nawe yari yandondeye keshi gusa message ntaye nazibonye ego amasha turakorana aravuga ko bastare mugara cyo kivuga kwiki bivana nisho bitakugara ngo umuntu ngora kwandikira gaca nk'imisi 3 camwishuye cyangwa ukwezi jewe Jesse ziko bishika gusa jo kunishura message sinja kwi telefone ngo umwanya wose ngume nishura oya ahubwo ndafata umwanya akeshi nkunda gufata umwanya wo kwishura message saa 6 cyangwa saa 7 z'ijoro hamwe ndakwishura waryamye utanyishura nawe kugira uzonyishure bukeye okay tugere kuri kibazo naco sinzi ko bitahuye na ico nagitahuye ari kuvuga ko nda message zirarundana nka message dufate nka ari gisanga ari nk'ijana canke zirenga cyane zishurira rimwe hagenda ndishura mutanyishura hama muha ukavyuka mu gitondo ugasanga mu nakwishuye ugasanga message nakwishuye hama naho kazoshishura hazosha nongera gufata umwanya nyene wo gusoma Yared wanyanga rubatse kubaka arafise urugo avuga umugore n'abana umugore n'abana burya n'urugo reka mu Kirundi uvuze umugore n'abana uba wubatse urubatse none ubuzi kubaka niyo kutagiriye katafise umugore n'abana urafise umugore n'abana burya wewe ahari abakomediye benshi mu gihugu cy'u Burundi hari umukomediye mu mufitaniye ikibazo kimeze gute beef ubwanko umukomediye dufitaniye beef basi numaze gukoshereza bazi jo umuntu azo kugira ko dufitaniye beef azo bari wayifitiye azbari wayifitiye si jewe kubera aje mu buzima bw'iwanje mu kuva nkiri umwana nakuze hari abantu benshi basumba ego nakuze hari abantu benshi basumba ubuzima bw'iwacu ko bwari bumeze bwari ubuzima bwa bundi nyene wabuzi ngira ngo bwa buzima mu ry'umuceri kuyikuno weri no kwibonane no kwa Mungu bikunze
oya kuno no kwibonane hamwe muri aho bwa buzima mushobora kubura umunyu mukaguranya mukagenda kuguranya umuhana hakagira igihe bakabima mukabirya uko nyene ni ukuvuga ko ariko hari abandi bantu tubana usanga bafise ubuzima bwiza kuturusha ariko ntitwigeze tubagirira bifu rero je igituma ntagira bifu n'umuntu iyo usumba ndakwigirako sindakugirira bifu ahubwo ndakwigirako rero umuntu uzokumva je ko dufitaniye bifu azoba ari wayifitiye je ntumutugirana bifu kubera nzuko iterambere ryose rizova mu maboko yiwanje atawundi muntu rizovako nijyananira nije nzoba nananiwe nta wundi muntu ngo nananiwe ngo kubera ngo nakayarase kufasha oya we wananiwe nyene kubera hari n'abandi bateye imbere badafashije. Okay, tuje kuri iki naco umuntu akiduga arahura n'intambwe nyinshi kandi ndende cyane wowe ugitangura kuduga muri college nize ntambamye yahuye nazo intambamye ya mbere no gutahurwa ego gutahurwa ntibaba gutahura bavuga umuntu n'umusazi kubera uyu muntu nibiki bizogira gute umva intambamye ya mbere no gutahurwa intambamye ya kabiri uriyumvira ati none je ndiko ndasora amahera mu ibi bintu eje nzoronka amahera gute akenshi ntuco usanga uri kurana bivamo kubera ntububona inzira ariko ukabona igituma dukomeza nuko tubona nyine hari abandi byashobotse tukaca tubandanya yego uribaza ko hari abantu bariho n'imbuga ndavuga YouTube na Facebook sindavyibaza ahubwo birahari kuri wowe ufise followers barenga 300 uri mu barundi ba mbere bafise aba followers benshi ku rubuga rwa YouTube nimba ntabeshi gwa Facebook kuri YouTube ndi hasi abo bantu bagenda ba following ya Radio Wanyange ariko ko ni season imeze neza uri mu barundi ba mbere basanzwe bafise aba followers benshi kuri Facebook wowe uri muri top 10 top 5 urimo eske gute urubuga rwawe utararuvyaza umusaruro ubizi gute oya ndavuga ko uri monetization n'ibindi nimba biriho tubwira amafaranga ushobora kwinjiza buri kwezi kugira ngo abarundi bandi bagire motivation yo gukurikirana ibikorwa byabo je amafaranga maze kwiza kuri Facebook uva no guru rubuga ni 0 francs why kuri monetization pourquoi kubera ntiri monetize kubera iki tari monetize kubera ntari muri Amerika ariko nende uzi ko ubundi butari aba diaspora basi babishobe mutahe ujesha kamburanye ba diaspora bari turaburi kano kanya rero aba diaspora no kuvuga ko yo muryango iwacu umu diaspora wa mbere dufise twemera ari muri Kenya wa kabiri ari Dar es Salaam uwo rero niwo muntu ari kure muryango iwacu okay. Rero twe muryango wacu n'aba diaspora bahari okay tusoka mu muryango basi ego uri muri business usanzwe ufise imbuga kubera ko ubuzi buhabwa abantu bafise ama account mato mwe mufise ama account manini ya ntimuhabwa ubuzi ndavuga je cyakuma impamvu wo buzi yo bibituma akarorero turafise amazu ya Igota sinzi kumaze kuba brand ambassador wayo turafise amazi ya Samuel's Hope turafise ama industry menshi mu ntara ya Burungu ayo mazi uvuze ntayonze Samuel's Hope oya ntayonze ego ushobora kubutayazi kuko bashobora kubona batarakurondera baravyumva none shaka menye impamvu imwe gusa ni kubera iki amakampuni cy'amashira hamwe akomakoma mu gihugu adashobora kubarondera kugira ngo mukorane uravyumva mubafasha kwamamaza ibikorwa vyawe bagaha akazi abantu bafise ama account mato ni cyo ikintu biziko ni ukuvuga ko ivyo uvuze vya monetization no kuronderwa gukorana n'aba boss ntibisa donc monétisation no gufata urubuga rwawe ukarumonetiza hama bijya video zawe amafoto canke bijya bindi bintu uri kurakora vyose ku rubuga bikakwinjiriza amahera hakaba rero no gukorana n'amakampuni just novuga ko turondera benshi turamaze gukorana twakorana n'amakana n'abantu batandukanye twakorana na Bubeti ni abazungu ariko Bubeti sinzi ko ari abazungu haje twavuganye n'umurundi ego ni abazungu ariko naho yo bari abazungu ikorera mu Burundi ibisa n'iy'abarundi bugacafise company z'abarundi hanyuma wacu mu ntari wacu kubijanye n'abarundi abeshi ntibaratahura icyo publicity abeshi barabona badandaje fresh
ariko abazungu bo baratahura publicité cyarico baramenya yuko ikintu cyose ari publicité kubera none hari umuntu atazi Nike nta numwe abaho, hari umuntu atazi Adidas nta numwe abaho, mugabo bajya abantu ni bambere bakoresha amahera muri publicité kandi banari hano kubera publicité ziri ku ntambwe zitandukanye. Nashaka uduhe akamaro The Bonden afise muri team ya Radio Wanyange. The Bonden bambere umukinyi bwa kabiri The Bonden bakabira abashasha mu bitokira na team atinda The Bonden bamubwira ibikenewe kugira ngo ashobore gukora. Twege kuri troisième trimestre. Ni rya mbere uteguye sinema canke warigeze kuzitegura? N'ubwa mbere. Ugerageje kuraba ni akahe karusho ubona ko ukorera kuri YouTube karuta ko ukorera kuri Facebook? Akarusho kadana kuri YouTube ntadandanya neza. Ariko iconzi coco kugira ngo ubone kukomeye uri ku mbuga nyinshi. Ego. Ushaka kugenda kuri Facebook ubone kusafura bazibiri cyangwa sonda komeye. Yasaba kuja ku mbuga zose, ku mbuga nyinshi niho ubone kukenera kwawe. Ukaja kuri YouTube, ukaja kuri Instagram, ukaja kuri TikTok. Niba ucubona je ndakoresha SMB. Nayo ubundi bw'urubuga rwashaka kuronka follow tukugurira. Nishaka kusiga video imwe igaconka miliyoni ijana. Ikashiduza followers magana. Gushika no masaha. Ni akahe karusho wabonye kari muri comedy? Gushika no masaha turashaka kumenya ikintu kimwe. Ari hamwe timu yawe bahisemo kuvuga ati bigabure bakuveko, urabona vyo korohera kubandanya ukora? Ajewe nukuvuga ko umuntu wese ari mu timu ya Radio Wanyange nabo atobarije bavuye twe tukamuvako afise ubushobozi bwo kubandanya kubera ukuntu twubatse timu y'umuntu wese uri kufise kungana niko umuntu wese ashaka kuva muri timu ashitse hanze agakora indi timu kandi agakomeza neza. Kubera ikintu cyane nabwiye naberetse amabanga n'ukuntu bakora gukora atawufasha no gufise ukuntu ushobora gukora mu gihe abantu bose buba baguhe abantu baguhe bantu tunari gushaka bonana gukora abantu wananiwe kubera ko wananiwe nyine ntiwananiwe kubera umukorana bagiye bijya n'ibintu by'ubundi. Okay. Nongeye ndibutsa abakunzi ba Eric Burundi TV nije Simba from City aka Bin Laden chapshuta intare mu manuko ndi kumwe na Mr. ya Radio Wanyange turi kuyaga byinshi muri bimwe byo mu buzima muri bimwe dutahure byinshi kuri ya Radio Wanyange ariko tusubiye inyuma gato twashaka kumenya ya Radio Wanyange intambamye nyamukuru amaze guhura nazo abagaragaje kumuca intege ni bande agitangura gushika no masaha kuba muca intege n'umunsi barihe we arihe? Intambamye nahuye nazo nakubwiye bo ni intambamye duhura mu gutangurika ama je namwe ncintege ni ngo zacintege ketse komantere zimwe usanga ibintu bisanzwe kubera yuko sinze video wese kusohoka apose ukabona kandi namwe nakubona bose ko bana. Okay. Abana yakubona bose abakunze Okay. Ya Radio Wanyange abigeme basanzwe bakunda abantu bari trend. Ku bwawe birashikukareshwa? Harimo n'abageni. Je nk'ubondesha kubera ntaho kuburira. Gute na? Netwo burira he. Ku mbuga, ku matelefone. Ku mbuga ntabwo namenye aho bandesha. Abantu ikizira zisoma message menshi ku mbuga usanga ntabwo yabona. Amahandi naho hahura n'abakobwa. Ufite abana bangahe hanze? Abana hanze. Abana Jesse baba mu. Ndavuga abana bitwarire. Ujya mwana utwara ubyara kundi muntu. Kundi muntu hanze y'umugore wawe. Okay. Gushika no masaha. Nije hangiro wihaye wahaye timu ya Radio Wanyange nije hangiro wihaye.
mu Burundi. Tumaze kubona tugize igitsina ya mbere mu Burundi utocumaze hangira yindi Okay. Ndamaze kubona wandika uja ku rubuga ugakora video usaba umukomediya wo mu gihugu ca Tanzania ndavuga Steven Morusi ko yo gusha muri meme kwa school muri season. Mbe yarashoboye kwishura byagenze gute? Twaraganiriye gusa haba ikibazo harabayibazo bitandukanye. Urabona ku passport sikoroshe. Ubwo byarahuye byambaye passport kise kandi sinye gushambira ko nahora ngenda. Wagenda kumanyanga? Nahora ngenda nyiriko nyine. Muhamiaji haramu. Gusamba kubera sisi hagiye cyo konja public. Ndacuranga kadwa mu kise kishaka. Rero ikintu cyangoye ni passport nari sanzwe kise. Gusa n'umanye yosohoka nashaka gucangana. Mu ntara ya Burunga ni huba. Hari abakomediyo baba bariko bakora ingufu. Urabazi bandibu deboni inyuma ya timu yawe usanga bahari ari ugerageje kuraba wowe uri nk'ijisho ry'abandi bakomediye mu ntara yose ya Burunga eka no mu gihugu cyose urafise titre navuga ko ufise n'ibiharuro byinshi biboneka ko urakurikiranwa cyane bise umuntu akagusaba ubufasha ukabona muri kategori zimwe kuri yo kintu cyambere ushira imbere ni cyane ikintu cyambere uwo muntu asabye ubufasha ndaraba yuko akeneye ubufasha ntakanze urashobora gusaba ubufasha ko ubwo bufasha usaba umuhaye gute na aho yikenewe no kubukoresha n'ubu urashaka gusenga Imana mu modoka aho imodoka Imana yatanze kera hariho ikibazo kivugwa yuko hari abantu bibwa imbuga kandi harimo n'abakomediye bagenzawe hariho n'abaririmbyi b'abastari bakomakomeye twabibonye kwa Satbi bavuga ngo bampakinze afise Facebook ifise blue tick turabona n'abandi benshi bakunze kuvuga ngo imbuga zacu zagiye ngo duhumuce kuri ico kintu jesho navuga kwibwa bibaho ubusuma burabaho umuntu ashaka kumwiba ariko kwiba urubuga n'ubusuma mu bundi kuko hariho umuntu itongo giwe afise ari urubuga rero mu gihe uzi nk'umuntu yakwivye ntibikira nuko nayimubwira bisaba yuko umwitwarira ukaja mu gipolisi bakamufata ko n'ubusuma mu bundi hanyuma kandi nimba udafise ivyemeza by'uko uwo muntu ari we yakwivye si byiza kubimwagiriza kuko ikinyoma kirababaza. Turagushimiye cyane Mr. Yared Wanyange turagushimiye kugana bashoboye kuduha ndibaza benshi bashoboye gutahura byinshi ko batari bakuzi byimbitse barabitahuye ku buzima bwawe eka no kubindi nivyo waciyemo ariko reka tugaruke tubaze ikibazo ca nyuma cye turangiza ku bworozi bwawe bw'inkoko kuba uri umuforonseri w'amagi eka no kuba usanze ufise ni company novuga ati industry isanzwe ihingura amasabune mbe uwo shaka business yawe iyo yikura hehe bimeze gute mukora delivery canke mudandaza mwisunze aba bakurikiyeho mukorera egome hanyuma nkuko warubivuze uwo shaka services zacu turigisha abantu ubworozi bw'inkoko turabigisha gukora amasabune urashaka kuturondera kuri 60 cyangwa uri Makamba ukaza aho dukorera kuri Savo Fresh tusanzwe dufise aho tudandariza imbere aho bakorera amakinga tukaca tukerekeza uko ushaka nka services zacu. Gushimiye cyane Mr. Yared Wanyange eka ndashimiye mwese mwadukurikiranye gwera ku ntango y'ikiganiro yarje Simba from Seed aka Bin Laden sharpshooter intare mu manuko nkaba nari kumwe na Mr. Yared Wanyange murakoze cyane mwubahwa murakoze cyane my big boss murakoze cyane le comédien Yared Wanyange egome namwe murakoze cyane murakoze kwa mwaduha ikiganiro intare yo mu bumanuko turakwiye intare nyinshi z'abapromota ngaha mu bumanuko kugira ngo ibintu bigende neza rero turabashimiye n'umanyaro wose mudukeneye we are ready turi tayari asante sana